Uruganda guno munsi rwari ubwo kurabira hamwe ingene twokarisha ubwenge n'abakenyezi baserukira intara za Karusi, Ngozi, Muyinga, Kirundo, Kayanza na Cankuzo basanzwe bari muri komite y'intara y'abaserukira urwego rw'ihuriro ry'abakenyezi mu ntara zitandatu mvutse. Ego twabigishije twahanye ivyiyumviro twunguranye ubumenyi ku bijanye n'ibintu bitatu ibijanye uburongozi buhindura uwo mwegeranya buhinduranya umuntu bugahindura ikibano bigahindura abantu mu bana bigahindura vyose kugira ngo iterambere mu bisanzwe rive ku muntu ryahereyeko rishware mu muryango rishware mu babanyi rishware novuga akarere kose uwo muntu ashobora kubashikamo nukuvuga leadership transformateur nuguhindura uko twadusaza tubayeho tugahera kuri burya buntu buto dufata ko ataco bumaze bushobora gufasha bose gutera imbere kandi mugaterera imbere rimwe. Hanyuma twabonye kandi n'ikijanye n'intwari bereye guhera mu miryango mu bashira hamwe dusanzwe turongoye hose hariyo intwaro hari habo duserukira mbega tubafata gute mbega turabaha ijambo mbega barimwo mwiterambere barafite ico baserukira barafite ico baterera barafise uruhara rungana gute bariyumva. Hanyuma twize kandi n'ivyo gukoresha neza uburyo dusanzwe turonka kuko biragaragara yuko benshi bakoresha nabi uburyo baba bafise canke bakanka gukora imigabi bito mito canke yabaye bitwaje ngo umutahe ntukwiye ngo birasaba umutahe munini twaberetse yuko umutahe mutoya ukuri kose ushobora kuwukoresha kandi ugatera imbere. Aba bakenyezi n'abatowe ku rwego rw'intara tubasaba ko bonyene baca batangura gushiraho ibikorwa bagiye gukora bijanye n'izi nyigisho. Icambere coco tubasaba ko izi nyigisho bazishikiriza abo baje baserukiye nukuvuga urimboneza ubafise abo waje userukira nibo ucushikiriza ibintu twaganiririye ngaha hanyuma nabo bagaca babishira mu ngiro kandi kuko nibijanye no guhindura ubuzima dusaye turimwo mbega ibikorwa twahevye twategeza gukora kandi tubona ko bifise akamaro gashobora gufasha abana bariya nibihe n'ibintu nk'ivyo tubasaba rero ko babikorerako nitubasaba kubibika tubasaba ko babikoresha kugira nabo bahindure n'abandi iterambere ridushware mu twese. Umukenyezi ahinduka gute ahinduka mu kumenya ibintu vyose nukuvuga kuronka amakuru atandukanye kuronka ubumenyi butandukanye hanyuma no kugerageza kubushiramwo mubo yibarutse umuryango wiwe hanyuma no kubushira mu babanyi guhinduka no kuvuga nimba wahora ikinebwe wiri guryamye mbega wogira iki kugira ngo ubandanye ubaho. Ntibiryoshe kubona umukenyezi mu rugo ari uwo gutegera umushinga nawe watashe kugira ngo amuha amahera yo kugura umunyu amahera yo kugura irengarenga izo rengarenga nawe arashobora kuzirimira kumuhana arashobora kugira umugambi mutonya kandi ugasanga ayo mahera yahora atanga mu isoko aramuhinduye arayaguzemo inkoko arayaguzemo gahene iterambere nuko nyene riza nta na kimwe cyo gusiga inyuma mu vyo duhora dukoresha mu buzima bwa misi yose. Umukenyezi yagize imana agashika mu bibanza bifatirwamo ingingo agategwa iteka akaja kurongora inzego zo hejuru ahubwo akwiye kubitara akaba akarorero ntakwiye kwibagira yuko hariho urugo rumuraba rumukeneye ko indero rumukeneye ko impanuro rumukeneye ko ibikorwa vy'akarorero ategeza kuguma ari wa mukenyezi wawo nyene tuzi ntaca hindura ivyo yahora afungura ntaca hindura ivyo yahora anywa ntahindura abagenzi amatelefone ntasubire kwitaba abagenzi ikibano ntibamubone nukuri tumusaba kuguma ari wa wundi nyene agakora ibikorwa vyose nkuko yahora naho ikirangamisi gica gihinduka kubera akazi kaba gahindutse ariko ntitwonezerwa twumvise ngo ujya mukenyezi kubera yabaye buramatari ubu asigaye arara mu kabare asigaye yigenza uko yishakiye. Ivyo rero si iteka kuri twege tubasaba ko ahubwo baba akarorero bakarushirizaho kwisonera no kubaho bakanye.